ku neza yawe n'iy'abandi. Mwiriwe inshuti nawe bagenzi mko murakurikirana ibikorwa byacu bikoshanga kuri Mugisha TV. Twizere ko muri benshi cyane muguma mukurikirana, muguma mudufata mugongo ngo tuyibona ama commentaire turabona muri benshi cyane za Australia, za Amerika, abari muri Europe, abari muri Asia, ekana bari muri Oman. Ni benshi cyane baguma badukurikirana mu Burundi wacu ho n'ibindi bintu, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, hose ndabona yuko ari ibintu ari top kabisa. Muratwereka yuko tariko dutamba twirorera, muratwereka yuko ibikorwa byacu biguma bashika kunyota, muratwereka yuko ibyo dukora ari byiza cyane. Murakoze cyane mwese yumva mukagera, twongera twifuriza yuko mu bana mururanirwa mu byanyu no mu banyu. Rero no munsi tutarandiriye, uno munsi rero muri hinduka episode gira 4. Uno munsi rero muri hinduka episode gira 4 hari ni turaza kuvuga umwibusa wacu w'ikirundi uvuga uti ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe. Aho muza kuraba rero muri ako gakino aho umuryango wari wibereyeho neza mu mahoro amarame, ariko batangura kujya mu njyane zidahera bivanye n'amajambo y'ingenzi naho bavuze bati agafundiye kabaga rumwe n'akarenge, ati berekana yuko ni byiza ko abantu twatwemeranirana tukafashanya tukahanurana tukamenya ati mwene wacu canke mugenzi wanje yaraye gute gifashe gute hiyo kugira ngo dufashanye, nibyo byiza. Ariko hariho n'abandi rero baca mu izindi nzira atari izo nyene tuko turavuga. Ije rero nshaka ko abantu bahinduka, ntibaguma ari babandi muri bya bindi hahandi. Duhinduke tuteri intambwe, duhinduke twere byiza, duhinduke izo ngeso zose atari ziza zikumwere zituma abandi bataruranirwa mu byabo. Rero uno munsi rero nabarambiriye reka dutara turavuga kino moya kwa moya akavuga ati ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe. Sheri bite? Yego murakoze. Muri bukaga programme kuno munsi. Jena kirangende guheraheza mbwa bufaranga bwari bwasigaye kuri ya parcelle. Hama cyo no gusaba nuko telefone yawe yoguma yakije. Uraziko sinatira bakeneye. Sawa rero. Kandi urazi yuko ya parcelle yashyize kuzina ryawe. Akura urumva uzobose ibintu. Oya ndinga. Nyamara no kusiba. Okay, tunagiye bukazi. Okay. Wimana. La programme kuri plage. Bon, ubu aramushimbiye. Kenzo donc isa icyenda zo kumuhinga, zo kumubwira mama abutegure, aza kugutora ndagutwara. Siko? Sawa ngoje pere. Ninakubura n'akazi ka usura kumbo. Ingoma ningo muri je papa. Tata ushakenda sisi. Nakubiro kwezi tumiwe iyo nkuru mbariye kumbe umugabo wanje akaba afise umuhabara hanze n'ivyo nkorera binezera kabisa. Ankorera ibyo umugore akwiye gukorera. Amaze kungurira parcela, amaze kungurira umuduga, abana biga hazimvye, mugabo ugacumbarira yuko afise igihabara hanze yanje. Araguhenda arakubesha nshuti yanje. Ninjya bagobe kigihe bafise imitima mengana ibikoko. Urakoze. Haya guhuma amaso. Akanyereka urukundo kabisa. Kumbe yakaba yamenzo. Ibyo byose agahubwa nanakugaya. Kuko batakugaya nakuno kuri ivyo mu bumara bw'iyo mu bagore bi akaca kuzanira wewe. Wore ni wo kumwicarika nk'umugore ukamubaza neza ukuntu ashobora kugenda kuzanira ibintu yakwe mu busambanyi. Teguza kumubaza nshuti yanje. Mama we soma bakuri ifitiye amahera. Dumiwe. Bana jena rinje kukubwira iyo nkuru kuko nabonye umenga sinogwisha. Uri umugenzi twarakuranye twarabonanye amagorwa nje bana umugabo wawe kweri. Habwo nanje byarantangaje ndumigwa. Uragize icumara hajya icuti y'ukuri uyibonera mu magoro. Urakoze kucira gace. Yoshatse inze ndabikubwira nk'umugenzi wanje n'icuti yanje. Ararazarasanga. Habwo nyene urabukuna uzo witwa imbere yiwe. Ararazarasanga. Jenzi ngaho urakoze kumbara. Uragize icumara cuti. Urakoze kumbarira. Ararazarasanga turahigura jewe nawe. Urakoze ma. Jenda gukunda cyane sishaka yukugira ingorane kuko yabutamuda ntwari kumbarira.
imana irarema kakaba uyu mugabo ameze ukweli igeso ni iwiwe ego rindira arambona Bite mugabo? Ni sawa? Mbeko wicurikiye n'amagi. Ubwo n'amahoro? Oya. Sinavyumva. Kare kuva ngaha mu gitondo wasije dusezeranye. Ko nasize nkubwiye yuko telefone yawe izoba yakije nza kugukenera. Ntabwo telefone nk'iciri igihumbi utanyitaba. Birabaye. Sa? telefona nkande Tagutelefona nkande? Wowe urinde kuri je? jewe ubu telefona ntumuzi Telefona nde? wa muhabara wawe uzi Banza wishure kwanza wowe urinde kuri jewe. jewe jewe ngira umpandara Nikuzi. urafise office Ariko ubwenge bw'abagore sinzi. Nimba bucuritse. kubera Uraza amajoro honyine ndarandagenda kugira ndabiye uko umuryango wacu wotera imbere. Mugabo nkaba numvise nuko urambwiye. Ivyo nibiki? Nk'ubu parcelle nayiguze ku izina ryawe. Mugabo kuza gushira ku mukono gusa ukavyara. Ubwo n'ubwenge bakoresheje cyane. iza ndakubariza Ubwo n'ubwenge nyabaki. nta parcelle yawe nkeneye gushika uyu munsi nta muduga wawe nkeneye uranyumva byose bigumye cyangwa ubisubizo wabiguhaye izojya bikenya jewe nankakagaye mu buzima bw'iwanje nankakagaye no kuma ndarubusa cyangwa nkagirengarenga kuva itariki imwe gushika indi tariki imwe ndiko ndagirengarenga ndiko ndarya ibiharage byonyene ndiko ndarya ibizinu bigaragara aho kurya inyama sumiwe n'uwundi mugore jewe je ndiyemera ndiyemera nk'umugore kirazira ngo n'ubujuju kirazira uragayana kwega nganye hageze jewe uyu ni umuntu ahabwa amahera kubera iki kubera iki turahabwa karashize ingani uribagiye aho nsoroma jewe akazi nkora nakuzi wakibagiye wareka sa wahasoroma wareka wone hanje nayuzi nayo nzi ubona yuko rero jewe no uramahera kugura parcelle wewe uwizara hari sha zara hari ko jewe mpabwa amafaranga jewe nakijya gihabara cyawe uzi gifite amafaranga kiguhereza guhamagura nkunda ibiki abagore abakundo hari niyo bari niyo mpamvu wabisa abagore kwera umva naho umuntu yorara akora ibyiza gute nta na kimwe mubona ibyiza uwo muntu akosha gutyo ninde nindanyosha umuntu ashobora kubwira amajambo ku buryo wanga parcelle nakuguriye iparcelle ndaruhiye ntayo nkeneye iho wayiguhaye musubize cyangwa imwandikeho byose birashoboka je bayimpa jewe kubera gusa inyosha mbi z'abantu eka ntanyosha mbi bajye bakubwira ivyo bintu aba contre succès nikuze nabatagukunda nikuze nabataryohe n'urukundo bwacu n'ubuzima tubayemo wewe bijye ukora n'ujya mugore nibyo byiza bibereye hinduka mpinduke yego uraheba kijya gihabara ufise hama nanjye nzoca mpinduka gahunda uragana kwi ni ngane hageze ndoho nayihawe nande ngane hageze inde yayimpa ujyanye n'utsi ujyanye wirengagiza inde niso yayimpa turabizi ntubyirengagize ubwenge bw'abagore kuri iyi si y'imana ntacu ukora ngo tuve kumenyekana iyo bumenye umwe bwari ikindi nta kundi umwanya uzotwereka ukuri urakomeye ni imporo amakuru y'imisi ni imporo eza nuko bitaboneka ndahari umugenzi wanjye ni hari none yasimbiye aho kwirabara n'akamera y'ubutaha yego ni vyiza namwe mwikawushije rwose turahari umukuru ariko ibyo nagenda kubwira ariko kimenya waki Imana ishimwe aho kuba ndagusanze ngaha cyangwa nkora ukuntu ndabikubwira neza ata bintu birebire birabaye yani rero n'ibyiza umukorera umugore wawe byose reba narafise ikindi kihabara hanze iki muhabara umugore wawe niyo mpamvu byari binguye iyo nje kukubwira Anzorinde afise iki muhabara ngaho hanze ndetse nanje kubikubwira inshuti yego
kandi ubwo bwabo rufise amafaranga ahubwo uzonasanga yaramugutwaye n'ubu bagiye kubonana. Niyo mpamvu rero navuze ati reka nce ngaha ndabe ko nokubona ndaziguhe. wamenye gute ko bagiye kubonana? Je n'umugenzi wanje ntashobora kumpisha n'ubu vyogenda gute ntashobora kanafata nka mwene wabo. Okay. Urazi rero ahubwo Imana irakoze ko kunzanira ngaha. Imana irakoze? Nari maze iminsi niyumvira umuntu ashobora kuba azana inkuru zitagira zifise umusenyi gusa azizana ku mugore wanje nkabura iyo ziva bwa bundi akaba yari wewe. Ya jenda bikubwiye kubera uri inshuti nashaka yuko shikwaho n'ingora. Mbwiza ukuri bundi akaba yari wewe. Oya jeshize gusa ndakwibira akabanga. Mve iyi misi yose ni wowe uzanisa ko ngabo wowe. Ya jenda bisako muranzana. Uduteranya jewe na madani. Sikuguteranya. Oya nashatse ndakwibira ibanga. Okay. Numve ngaho guma. None vyabaye ivyo none? Guma. Hagomba habiki. Guma. Ukavanga handa kwereka. None unyereka none jewe naje kukwibira ibanga. Naje kukwibira ibanga ngahi wawe. Amabanga ngahi. Abintu birebire vyanzanye ngahi wawe. Imana yakoze kukunzanira ngaha. Madam. Yo. None vyabaye netse. Ugeze. Mwisoko ndaje. Nyaruka vyihuta. None biciye bibi bintu vy'amajambo maremare. Amabanga. Izo nsaku zanyu amabanga nyabaki. Vyakabereye. Jewe naje ndagutabira. Jewe naje kukwibira ibanga. Reka nta kibi na nyuma ndagushaka. Amabanga nyabaki. Nsa. Karibu. Hama. Icara kwanza. Nibikigaye. Uyu muntu uramuzi? Uyu muntu? Madame. Uyu muntu uramuzi? Yego ndamuzi. Si inshuti yawe? Yego, kandi shika. Kandi nisoma mbike wawe? Yego. Uyu sumi wawe undi yavuga yuko je mfise umugore hanze. Oya, yasuri. Madame. Soyez honnête. Uyu sumi yavuga yuko je mfise umugore hanze. Nukuri nabujije kuri sheri suyo. Nawe uhisha umwotsi nzirikirasho. Mwana, kuri suyo. Kandi uje gukira ingwara irata. Ubwo rero urakanye yuko uyu atari wawe undi avuga yuko je mfise umugore hanze. Oya, suyo. Umenye vyaheje kumbwira mu kanya. Naheje kumbwira mu kanya yuko ufise umugore hanze. Sa? Mu kanya nyine haka kanya utari ngaha. Kose umugore hanze. Yego yuko ari warugiye kuta. Jewe. Wewe nyene. Burya narize hanze. Yuko ari ugiye bimbwiye. Jewe je kumubwira umugabo wanje ko umugore hanze. Wamubona? Nakubwiye ko ariyo ngiye, sinabwiye ko ngiye mu isoko. Lati. Vugisha ukuri wamubona we wamumpaye uramuzi. Uyu munsi urambona ico gico. Ndizera nakubarira mugabo wanje. Nanje n'uyu nyene yazaniye amajambo yose arambarira yuko ufise umuganze mukundana kandi asha wamaso imisi yose. Ari batuma urugo rwacu rutagenda neza. Turiba turashwana. Kujya Lati. Nukuri. Ukamubwira umugabo wanje yuko je afise umuhabara hanze. Ugataho kazuza kumbera ko nanje umugabo wanje afise undi hanze. Oya mbabarira mugenzi. Egera aha. Egera. Sinire no kukaba mu maso yanje. Mbabarira mugenzi nukuri. Ishetani yashatse kuduteranya kuko Imana yabaye. Kwegana n'utuntu tutagira akamaro. Rero ubona. Hewe nta soni no kumubwira. Hewe ushaka iki wanje? Mbabarira sinzosubira. Muzasubira? Oya sinzosubira. Ubu wabitumwe niki? Wabitumwe niki washaka iki washaka gushika? Nta kimwe nashaka. Guteranya gusa gusambura urugo k'umuntu. Oya ntabwo nashaka gusambura. Sindakukeneye ngaho iwanjye. Nikave mu maso. Sindakukeneye. Oya mbabarira. Hoshi wa mushenzi utagira indero usambura urugo rw'abandi. Ipfu zopfuko. Ndakubwira. Yo mugabo wanje. Uri. Byabaye byose abarije. Kuko uyu mugore sinarinda muzi ko ariyo ngeso yo guteranya abantu bakujyana. Umukobwa namukuje kuva kera kuko nabona ko atari umuntu mwiza. Ndashaka yuko dutera imbere mu rugo rwacu. Ingenzi y'imihana niyo nzanye y'amatsiko.
umbabarire mugabo wawe hinduka ureke kuzunguza tujambo jambo nyine tw'abantu nyine yego bamwe bita ngo abakonteresisi yego ashiye guhinduka bikwiye n'ukushi ego mwabonye rero yuko ingenzi y'Imana ari yunzanye amazi mwabonye umuryango ukuntu bari mu rukuba bari bibereye mu rukundo mu mwumvikano ntangere muri programme zabo z'ubuzima muri gahunda zabo zitandukanye z'ubuzima ariko ziza guhagarikwa n'umuntu yaje azana igihuha yaje azana inkuru zitarizo yaje azana inkuru zo gushaka kubateranya kugira ngo bisamburire ko nk'ihene rero mwabonye rero yuko ingenzi y'Imana ari yunzanye amazimwe rero muragabe yemwe kuko burya n'abavuga ngo urukurukuru niyo nkuru muragabe si buri nkuru yose yabari ukuri hari abantu usanga batwagwa n'ishari muri bo bamaze kubona ko nuko mugira iterambere ry'andi by'ubuzima ateka turakuntu tugira gute tubaca hirya no hino kugira ngo tubasambuze bisambure ko nk'ihene rero muragabe burya igihuha kirica igihuha kirasambura igihuha gishobora gutuma umuntu ati ngo yiwe igihuha gishobora gutuma umuntu aba umwansi na mugenzi we aba umwansi na mama wiwe aba umwansi n'umuryango ukaba umwana w'icanga kubera igihuha gishobora gutuma mbere utana igihugu cyawe ukiruka kubera igihuha niyo mpamvu abafaransa bakivuga bati les calomnies tuent qui n'arme à feu les calomnies tuent qui n'arme à feu ati burya igihuha amajambo y'amabwire arica gusumbya inkoho ikiri umuriro yes arica gusumbya inkoho ikiri umuriro rero muragabe uyu muntu akara kwandikira kuri WhatsApp tujambo turusaku uyu muntu akwandika kuri Facebook sinzi kuri telefone akagutelefona kubwira cyangwa akagusanga iyuri aturazi n'amakuru hange muragabe duhinduke tubanza tugira itohoza cyane imbere yo gufata ingingo tugira itohoza cyane imbere yuko dutangura kubwira abantu amajambo atariyo kuko buryo bashaka gusanga twiyononeye byinshi cyane mu buzima nuko rero nizerere yuko uno munsi mwanyuzwe n'ikiganiro cyacu uno munsi ndabasaba kandi duhure kandi ahanyene umwanya unyene muri iganiro cyacu muri hinduka ubandanye ubwira abandi n'abandi ati yamara muri Mugisha TV bari baratuzana ibintu byiza ariko nimwibagire ngo twaba tubabwiye subscribe like comment no share ubwo rero naho utaha next time bye bye hinduka ku neza yawe n'iy'abandi